umwami we shaka mushinga intaye muhagararanye neza. Zari bimeze gute? Sinatambuka batamfasa ukuboko sinigendera ndume ngo mpaguruke ngo ngende barenda kumfata ukuboko. Hariho n'umupapa ngaha yanteruye aranyuriza kuunye kugira ninzire mugire mu nkorere intuzenya igikorwa c'Imana. Yego hanyuma murakora kweri murakora Imana irabikora. Yesu arabikora cyane. Nasoje niruka wamega mbere mvuye ni mugasho. Mutama ni wabizi neza. Mutama mwari wari waramuvurije he? Nagufatira Mutama. Ahantu nari namuvurije hari henshi cyane. Mbe natakaye ndajana muri barumenyi. Naco bamfashije. Ketse Imana yonyene yo mwijuru niyo nkore igikorwa gihambaye. Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro n'amashimwe. Amen. Aha nahumvite kuri radio. Nkanzinduka nza. Yego ntanishika ngaha. Imana icabikora. Yego. Yaramaze igihe kingana gute? Tubwira ahantu hashoboka ushobora kuba waramuvuje n'igihe yaramaze adashobora gutambuka. Ico gihe yatangira gufatwa mu kwezi kw'icenda aje gutera ibiharage. Aragwara ndamujana ku ivuro rya privé hafi yaho ndi birananirana. Baca banyoriyana kuri Rwakarede. Kuri Rwakarede ndahamara yahamaze iyinga n'iminsi 2. Bamuteye serumu 92. Ndamusubiza muhira birananirana. Niyo namujana ku indi shengero iri mu Rukaramu baramusengera. Na hene byarabaye mitende bukebuke. Mugabo hongereye ngaha byabaye ibirenze cyane. Byabaye ibirenze gose. Yego. Mutama yambwiye ngo uraza amafaranga yantwaye uyu. Mutama doje kumusengera yabanje araturaba. Yarazi ko tugira tumwandikire facture y'amafaranga. Abonye akize yaravuze ni aha kwa kize bagira bampereza agafacture. Turamubwira ni Mutama ni kuntu ati ni kuntu. Ntabwo yari karabitora neza. Ntabwo yari karabibona neza ni kuntu. Imana yamukijije ku buntu. None uraba ari itambukiye. Mana yanze twongera Imana amashimeshe cyane. Wagiye kwa inshuro zinga. Inshuro 2. Yego niho nagiye. Na banji ndasago bakamaho n'umuti wo kuzana mukandakanda ariko ntacavamwo. Inyishu y'Imana gusa niyo yakoze Imana niyo yakoze igikorwa. Dukomere Imana abantu bo nta kuntu. Dukomere Imana amashimeshe musubire mu kibanza. Twongere Imana amashi. Bacurangire bagende gushika hariya mu ntebe neza. Teruye acasohoka nawe yibo ariko Mana Yesu haleluya ariko repentance yaje hageze